kubiraba igihugu cy'u Rwanda ntizunejerejwe nuko ico gihugu kitarajwe ishinga n'amahoro mu karere mu gihe ibindi bihugu bikora ibishoboka vyose ngo bibane neza n'ivyo bibana bihana urubibe. Ibiriko bibera mu gihugu kibanyi ca Kongo turabikurikiranira hagufi, na cane cane ko ico gihugu gitera Kongo dufitaniye akazika kuko ari cyo kiguma kibungabunga abicanyi bahigira Burundi. Nta kitwereka rero ko inyuma ya Kongo atari Burundi. Kubiraba igihugu cy'u Rwanda ntizunejerejwe nuko ico gihugu kitarajwe ishinga n'amahoro mu karere mu gihe ibindi bihugu bikora ibishoboka vyose ngo bibane neza n'ivyo bibana bihana urubibe. Ibiriko bibera mu gihugu kibanyi ca Kongo turabikurikiranira hagufi, na cane cane ko ico gihugu gitera Kongo dufitaniye akazika kuko ari cyo kiguma kibungabunga abicanyi bahigira Burundi. Nta kitwereka rero ko inyuma ya Kongo atari Burundi, nkuko mbere abo barundi b'imburakimazi bakirimbira mu Rwanda n'Iburaya bavyivugira. Ku ruhande rwacu ntiduhengeshanya kuguma twegera u Rwanda ngo rutubwize ukuri ico ruhora Uburundi kugira tugire ibiganiro bitorega umuti ata kirononekara. Ariko ikibabaje kandi giteye amakenga nuko atana kimwe abarongozi b'u Rwanda badushikiriza cotuma batera Uburundi. N'ubu turabandanya dusaba abantu bose bashoboye kugondoza ico gihugu ko bohanura inkozi z'ikibi ziri mu Rwanda ngo zishikirizwe ubutungane bw'u Burundi, nkuko natwe duhora tubikora iyo hari inkozi z'ikibi z'u Rwanda zije ngaha iwacu. Ivyo babikoze niho twoba tubonye ko ivyifuzo bibi ku Burundi babisezereye. Ntitwahengeshanije kandi gusigura ko ataterambere rishoboka tudakunze igihugu cacu, tudashize imbere ubutungane kuri bose, tudasoneye agateka kazina muntu, tutagwanije ingeso mbi y'igiturire n'izindi ngeso mbi zigikomoka. Barundi kazi, twari tugize iminsi mu kanyamuneza ku munsi mukuru dukunda cyane wa Noel. Mu masaha make naho turinjira mu kanyamuneza ku munsi mukuru w'ubunani, umunsi mukuru wo kwigina umwaka mushasha nawe nyene uhambaye kandi uhimbazwa ku isi yose. Ndabipfurije rero abarundi bose ababa mu gihugu n'ababa mu makungu kuroranirwa mu mwaka mushasha muhire w'2026. Uyu mwaka uzobabere umwaka w'ubumwe, amahoro n'ibikorwa. Uyu mwaka tuze tuwugiremwo amagara meza, turime tworore kugira uzotubere umwaka w'amata n'ubuki. Turashimira Imana ko uwo mwaka dusozereye utadupfuye kubusa, kanatsinda twari twawitiriye umwaka w'umunyamwete. Dushimira Imana kandi ko uyu mwaka mushasha udusanze turi ku kivi, dufise umwizero ko tuzoronkamwo akarusho, haba mu burongozi bwiza, mu vy'ubutunzi no kubaho neza. Barundi bene wacu, kugira ngo turangure ivyo dutegekanya gukora muri uyu mwaka, ikiruta ikindi n'amahoro. Nico gituma mu ngamba twagwanye muri uyu mwaka turangije gutsimbataza amahoro kugira abene Burundi batekanirwe, twabishize imbere. Turashimiye rero inzego z'umutekano no kwivuna abasi ndetse n'abene gihugu bose kuko bataryamye umukondorazosi ngo umwasi aduce mu ryahumye. N'ubu nukuguma turyamiye amajanja,
ntitwibagire ko aho hakurya inzu yo mu banyu iri kwirasha, kuko uwo mucanwa uhava urandagata natwe iyiwacu igahava ifatwa. Umutekano wo ku mutima ujana n'umutekano wo mu nda. Nico gituma twagumye no ku rugamba rwo kugwanya ubukene kugira ngo umunwa wose uronke icyo ufungura ndetse n'umufuko uronke amahera yo kwikenura. Barundi bene wacu, iterambere ry'igihugu ryamara ijana n'umubano hamwe n'imigenderanire myiza n'ibindi bihugu, kuko murazi ko nyamwigenda ko atarimira impeshi. Twararitse rero gukomeza imigenderanire myiza n'ibindi bihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu. Kubiraba ibihugu bibanyi vyo mu karere k'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, turashimishwa nuko dufitaniye umubano mwiza nka vyose. Kubiraba igihugu cy'u Rwanda, ntizunejerejwe nuko ico gihugu kitarajwe ishinga n'amahoro mu karere, mu gihe ibindi bihugu bikora ibishoboka vyose ngo bibane neza n'ivyo bibana bihana urubibe. Ibiriko bibera mu gihugu kibanyi ca Kongo turabikurikiranira hagufi, na cyane cyane ko ico gihugu gitera Kongo dufitaniye akazika, kuko ari cyo kiguma kibungabunga abicanyi bahigira Burundi. Nta kitwereka rero ko inyuma ya Kongo atari Burundi, nkuko mbere abo barundi b'imburakimazi bakirimbira mu Rwanda n'Iburaya bavyivugira. Ku ruhande rwacu ntiduhengeshanya kuguma twegera u Rwanda ngo rutubwize ukuri ico ruhora Uburundi, kugira tugire ibiganiro bitorega umuti ata kirononekara. Ariko ikibabaje kandi giteye amakenga nuko atana kimwe abarongozi b'u Rwanda badushikiriza cotuma batera Uburundi. N'ubu turabandanya dusaba abantu bose bashoboye kugondoza ico gihugu ko bohanura inkozi z'ikibi ziri mu Rwanda ngo zishikirizwe ubutungane bw'u Burundi, nkuko natwe duhora tubikora iyo hari inkozi z'ikibi z'u Rwanda zije ngaha iwacu. Ivyo babikoze niho twoba tubonye ko ivyifuzo bibi ku Burundi babisezereye. Ntitwahengeshanije kandi gusigura ko ataterambere rishoboka tudakunze igihugu cacu, tudashize imbere ubutungane kuri bose, tudasoneye agateka kazina muntu, tutagwanije ingeso mbi y'igiturire n'izindi ngeso mbi zigikomokako. None rero uyu mwaka rutanguye, tugiye kwihatira gukundisha igihugu abarundi bose, dufatiye ubwa mbere mu guhagararira ivyo dusonera vy'igihugu. Ivyo navyo ni ubutunzi bw'igihugu, umwene gihugu n'amategeko y'igihugu, hamwe rero n'umutima wo gukunda igihugu gushikaho twogiha ikiguzi gikwiye, arico ukwitanga bibaye ngombwa tukacigura. Ni muri iyo ntumbero umwaka tuwitiriye umwaka wo gukunda igihugu. Barundi kazi, mubimenye kandi musubire, Imana yatugabiye igihugu ciza cyane, igihugu c'amata n'ubuki dukwiye kwama turinze, kuko akaryoshe kari wacu kandi turavyumva n'abandi babitubwira. Nico gituma uba ari igihe cyo kuvyura umuzirikanyi wacu, kugira ngo iki gihugu ntihagire abasubira kukitwononana. Hari ibimenyetso vyinshi vyerekana ugukunda igihugu. Ubwa mbere, ugukunda igihugu asonera itunga ryaco, iryo naryo rikaba atahandi riri atari mwitongo ryaco no mu kigega caco. Umwene gihugu wese agurisha itongo ry'u Burundi ku munyamahanga abahemutse. Nimwiyumvire namwe, umunsi umurundi wese yogurisha itongo ry'igihugu, tugasanga twese turabashumba b'abanyamahanga. Mumenye mwese ko abarundi tuba mwitongo rya Burundi, kandi
uburijejwe kurizigama ari uburongozi bw'igihugu. Nico gituma ubutegetsi bw'igihugu aribwo bwonyene bwemerera umunyamahanga gushikira itongo ry'u Burundi hakurikijwe amasezerano yo kugena iryo tongo rizokoreshwa. Kubijanye n'igihe cy'igihugu, ukunda igihugu wese yama yarikanuye kugira ntihagire abacisha ibidandazwa mu kinywabi canke abasahura ikigega. Ubwa kabiri, ukunda igihugu kandi arasonera amategeko y'igihugu, kuko mu ntwaro ya demokarasi abantu bose barangana imbere y'amategeko. Iyo ata amategeko ari mu gihugu hama akajagari, hakiganza ingimba, urubanza nabwo rukama rukukira uwiganje. Nta muntu n'umwe rero afise uburenganzira bwo kuja hejuru y'amategeko ngo ahavaho nyora ku gakanu ubundi. Ubwa gatatu, ugukunda igihugu asonera umuntu wese aba mu gihugu. Ugusonera mugenzawe bikomeza ubumwe n'urunani mu gihugu. Ahari ubumwe naho hama amahoro n'impore. Nta musuma n'umwambuzi barangwa ahari ugusonera ikiremwa muntu. Ahari abene gihugu basoneranira nta muntu akubagurwa n'uwundi. Noneho tweho duhiriwe duhishije, turi bene mugabo umwe, turi bene Burundi. Nico gituma atamvo nimwe yotuma tudasoneranira, tutabungabungana, tutirurana iyo tugize ibyago. Bisubiye muri iyi nzira turimwe y'amajambere, turi kumwe twese mu rukundo, niho ikivi kiduga ku buryo buboneka. Ubwa kane, ukunda igihugu arakigwanira. Kubera ko tuzi ko dufise intabonwa, umutima wacu wose utegerezwa kuba ku gihugu, twese tugabiye kukigwanira. Umurundi wese ategerezwa rero kwama agavye kandi afise ubuhinga bukwiye bwo gucungera igihugu cacu. Ni muri iyo ntumbero, mu rwego rwo kwivuna basi, twashizeho igisata cyo gukundisha igihugu, kwigisha no kuramura abasahiriza ngabo ku rugamba. Dusaba ko abarundi bose babishaka, cyane cyane urwaruka rukibasha, ko bo kwitabira uwo mugambi uzotangura muri uyu mwaka. Ubwa gatanu, ugukunda igihugu aracubaka mu gukora ibigiteza imbere. Burya no mu mico y'abantu, umuntu amenya ko urugo rwifashe iyo abonye ishusho y'abarutahamwo. Nico gituma asavye abarundi bose gukora ibishoboka byose kugira ngo ingo zabo zitere imbere. Dushaka ko Uburundi kiba igihugu gisharije kandi gisukuye. Uyu mwaka turifuza ko aho tuzoca hose, haba mu bibanza rusangi nko ku mabarabara, ku masoko, amashure, amavuriro n'ibibuga rusangi, twohasanga hasukuye kandi hasharije. Barundi kazi, murumvise umwitwarariko twinjiranye muri uyu mwaka twitiriye umwaka w'ukunda igihugu. Umurundi wese abifisemwe uruhara, kuko harimo gukunda, gusonera no gukora. Nta muntu rero ivyo vyonanira. Dusavye indongozi kugendera ijambo, bagire gwabo kugira ngo bazogume basuzuma ko bo bajejwe biriko biraja mu ngiro. Ni mwebwe ndongozi mwerekana imbona kazoza, mukerekana inzira irashe igishikako, igikorwa cokorwa kugira ngo tuyishikire n'ingingo ngenderwako muri urwo rugendo. Iri jambo murarigendera, murizigame, kuko niryo rizotubera icagiriji mu mpera z'umwaka. Utazoba yarisununuye mu iterambere azoba ari ushaka kudusubiza inyuma. Mu gusozera, abarundi bose ndabaremesheje ko imbere ari heza. Igikuru ni ukugira umutima wemera nk'umwe wa Aburahamu yemera akaja mu ntara atabaye.
ni ukugira umutima wihangana kuko urugendo ruja mu iterambere ruraruhisha na cyane cyane ko tuguma turaba abateye imbere kera bakatunungwisha tugashaka kumera nkabo ataco dukoze. Ni kuri ayo majambo nashaka kuherezako subira kwifuriza abarundi bose n'aba mu Burundi umwaka mwiza, umwaka w'amahoro n'umutekano, umwaka wo gukunda igihugu n'iterambere rya twese. Imana mushobora vyose ihezagira Uburundi n'abarundi. Murakoze.